birumvikana ko amazi imisi afise ingeso yo gutwara mu modoka. Imana ibandanye imugirira neza, winjoy iyo umuntu ateye imbere, iyo umuntu agiriwe neza, iyo umuntu aronse dufasha abo tutazi. Ni gute tutogererwa uri ko araronka. Hello bakunzi wa Morning Burundi, turi niteka ntangere kuba dufise umutumire hano imbere yacu. Sinzi ko yo baramutsa. Ndabaramukije muri Morning Burundi morning. Ego. But good night ko bari mwijoro. Ego. Okay. Kubatumire tugiye kuganira byinshi, turizera neza ko ugiye kutuganiriza byinshi, aho tugiye kukubaza mbega igikorwa cyitwa ivyuzuye cyahereye hehe, iyo revelation wayironse gute, n'iryo higanwa turiko turumva uri kurategura, eske byo babifatanye n'ivyuzuye neza? Dusigurire. Igikorwa cy'ivyuzuye nibuka ko narahantu ndiko ndasenga ari kuri terrain, nangiye gusenga numva ndabyiwe itariki 7 z'ukwezi kw'indwi, urumva ko ari seti tunungura kuganirizwa kuko Imana ishobora kukubwira ikintu ikabandanya kukuganiriza uko buke uko bwije icagura. Nangura kumva rero yuko kizoba umunsi udasanzwe, kizoba umunsi wa rendezvous y'Imana n'abantu kwisi, kizoba umunsi ntegerezwa kuzoka amankuru ibikorane, kizoba umunsi w'abakristo mu Burundi no kwisi, nk'umunsi udasanzwe. Ndavyakira nari nkigowe, ntafise naho mbona, ntafise ibyo ndiko ndajamo, ariko Imana yariza uri kwiranjana kuko je sinabona ubuzima buri ko buraja. Hama ndavyakiriye byari muri 2015 gucyo cyangwa 2014. Hama le 7 2017 ndakora ivyuzuye ya mbere yabereye Igitega. Twe twifuje kwikorera kuri terrain ya basket, ni twayironse ari yo match ya basket, cyo twikorera mu rupango rw'ishengero ryitwa Maranatha. Aho hantu twakoze ico gikorane twatangiye le 5 le 6 le 7 yari final, hakizwa abantu benshi, icika movement Gitega barazi vyabaye. Nibuka ko habaye umukobwa yari yakoranye amasezerano na kuzimu, bico gikorane navuze wowe waranyoye amaraso kuzimu urayadashwa aradawa amaraso, byabaye biteye ubwoba. Ariko cyane cyane habaye movement y'abantu benshi uyu munsi arabakozi b'Imana bakije muri ico gikorane. Hama le 7 2018 tuyikorera mu ishengero mu Kinama muri mu Ngagara quartier 7 twakorera. 2019 dukorera mu Ngagara aho twakorera. 2019 dukorera muri zone diplomatique, 2020 dukorera muri zone diplomatique, na 2021 muri zone diplomatique, 2022 twari muri ishengero mu Kinama dukorera mu Kinama, 2023 dukorera mu Kinama, 2024 dukorera kuri stade. Niyo byatangiye gufata indi sura biramenyekana, aza abantu benshi cyane. Ariko muri ico gihe cyose kuva 2020 twatangura gushiramo ama competition, umutima wari uwuwe, twagomba yuko ico kintu citirirwa Kristo, cyo gira ico kimariye n'abaririmbyi ba gospel, kuko nk'umuntu nabaye muri entertainment, nk'umuntu yabaye mu ndirimbo, nari ndabizi neza yuko umuririmbyi ataronse ikimutera intege n'ikimushigikira ashoboye kubiheba. Nakuze mbona babiheba kubera ko batashigikiwe abo bari mwisi, no muri gospel benshi ko barabiheba. Ndavuga rero reka tugire ico dukora. Ico gihe dukoze ubwa mbere yari Eden Banga yatwaye ku ndirimbo yiwe ikunzwe cyane birazwi. Hama ico gihe natanze 700 na gitari, tubona bizanye umunezero ku muririmbyi. Nibuka ko ari mu nzu ndiko ndamuha ico ayo mafaranga, avuga n'ahandi bigeze baduha nkaya, n'ahandi twatsindiye baduha 50,000. Ndavuga Imana ishigwe hejuru, Imana ihemba neza, ndabahanura bananyikirwa c'Imana. Hama yindi turakora yatwaye Yannick Ulta, aho yatwaye moto, turabona radyohewe. Mu mwaka weze twatanze ku baririmbyi umumale, umufemele, umukobwa cyangwa umudamu, twatanze miliyoni bose barashinga. Naye ko byababereye byiza, tubonye bonanye bakora kuri twebwe, tuvuga ngo dufite icyo turamarira abandi. Uyu mwaka rero twarimatanije n'ikintu kinini, kandi naco kibaye igicapo cibizoba ngaruka mwaka. Twakoze igikorwa cy'ukuntu twoshimira umuririmbyi umwe mu basanzwe bazwi n'imodoka. Tuyumvira ngo nitwaheza gushimira abazwi n'imodoka bivanye n'inzira zo bazotorerwamo, abataramenyekana bo ca turategura iyindi y'abataramenyekana, aho barungika indirimbo kuri nimero ya plus 257 79 69 88 68 kugira ngo iyo ndirimbo yabo barungitse turabire ko kuririmba kwabo ziriko ziraza ari nyinshi cyane Cecile, ariko bizokorwa muri kwezi kwa kane barungika, mu kwezi kwa gatanu tuce twinjira mu tugumize 14 ba rap, 14 ba R&B, tangure kugira eliminatoire kugira ngo dusigarane 7 mu kwezi kwa gatandatu. Abo 7 ba rap 7 ba R&B bazotangura programme ya mbere zoba ari tour kubarungika abantu sat bagende barabo Burundi baruhuke mu ncamake, bafungure baryoherwe, amace dutangura rero kubategura
bagire rencontre muri n'ivyo gospel azwi, bagire rencontre n'abakozi b'Imana, basohora indirimbo yitwa ivyuzuye kugira ngo bazo presenter les 7 mu vyuzuye, kuko ivyuzuye ni umutima wa kino gikorwa. Iyo ndirimbo izo bari rencontre ya mbere yabo na public. Hama les 12/7 izo bari concert yabo aho tugomba turondera uwa mbere atsindire 2500 wa rap 2500 wa R&B 2500 n'utundi dushima ku bandi. Bace binjira muri programme yo gusohora indirimbo na video hamizo kundwa kuruta izindi mezi indwi cyangwa 9 tuyindi modoka. Okay, ikindi kibazo turumva yuko hariho abastar baririmba indirimbo z'isi ko bafise indirimbo yabo ya gospel bemerewe kwiyandikisha. Byukuri nivuga butumwa bizotuma abantu benshi bihana. None nimba maze kuba umuririmbyi wo mwisi akadusanga akatuzana indirimbo ya gospel tumuce intege. Iki gisigaye nuko izotogwa cange nirengana. Ariko nimba ari imvi ya gospel, nimba ariko kajyo ko guhura kugira ngo tumubwire ubutumwa uyu Yesu waririmbiye n'ubukuri. Twebwe turamuzi. Jewe nari umusani mugenzi wanyu. Rabaho angejeje uyu munsi meze uku. Twebwe turi mu bivuga butumwa twojoyegwa ubwo baje bose. Ariko bisaba ko ibi ndirimbo ya gospel kuko uzotsindira ari waririmbye indirimbo ya gospel. Ico cyonyene. Twarabonye Alvera ananigwa mu mihiganwa rya Superbad. Eske yo baraya amahigwe ya kabiri kugira ngo mumuhoze amarira? Singora muri Superbad kugira ngo ndamuha amahigwe ya Superbad. Murera Imana ndiko ndakora ivy'Imana nimba yo tsinda tsinde mu bandi nimba yo tsindwa tsindwe mu bandi singora muri Superbad. Imana yazagire Superbad ibi ndiko ndakora jewe vyitiri wa Kristo ni gute notanga amahigwe ya Superbad kandi atamubati ngurisha. Ikibazo ca gatatu. Hamwe Kiriku yotahana ayo mahigwe. Nawe nyene aremerewe gutahana iyo modoka. Arivye gospel. Jogenda gute? Arivye gospel. Ikazohura na jiri ya gospel bakayishima gospel narabye ko gospel ari gospel bari haririmba umutima kuruta kanwa. Birumvikana ko amazimisi afise ingeso yo gutwara mu modoka. Mani bandanye mugirira neza winjoy iyo umuntu ateye imbere y'umuntu agiriwe neza iyo umuntu aronse dufasha abo tutazi. Ni gute tutogererwa uri kwa raronga. Ariko ino ni competition ya gospel. Hashimiriwe kugira mu competition ya gospel ariyo principe za gospel. Gospel irimba bakizwa bisigura ngo uririmba gospel turazi cyo tuzomubaza kuko uririmba Yesu mufitani ubusabane no tubavuze ngo abo mwisi principe ni imwe iyo umvise umukozi Imana avuga ngo nabo mwisi barungike turazi cyo tumubaza uririmba Yesu ramuzi Yesu avuze ko amuzi Yesu igikurikira niki reko Yesu amugirire neza ngo atugirira neza natwe rero nimba zoba yakijije agakora indirimbo ya gospel turamurindira. Okay, nakaye kajambo wotera intege ku bantu bariko baradukirikirana nko kuri Morning Burundi kuri iri higanwa bahamagarira cyane vyerekeye Imana kuko waratubwiye yuko hazokwakira abantu barenga 1,000 umuriyoni. Umuriyoni ego. Eske bizoba koko? Biroroshe. Biroroshe kubera iki? Reka ndakwereke formule. Ndiko ndategura umugwi w'abantu 1,000 bagenda bavuga ubutumwa mu barabara. Ubu namaze gutegura umwe amaze kunzanira liste y'abantu 179 bakijijwe na numero de telefone nimba umwe yazanye 179 biza ku 1,000 bagenda kuvuga ubutumwa mu barabara bozana bangahe kiroroshe cyane cyo ni cyambere. Ndiko ndakora ama flyers yanditse ko ubutumwa bwiza batanga mu barabara. Umuntu wese ni yatanga flyers ijana mu bani 1,000 azobatanze flyers zingahe? Nyinshi cyane. Okay, cyo ni kindi turakora ama video tuvuga ubutumwa dusaba umuntu wese kuyagabura muri groupe zine za WhatsApp imwe yose ifise 250 personnes azobatanze ubutumwa mu groupe angahe azobatanze ubutumwa ku bani 1,000 none abantu 1,000 botanga ku bani 1,000 miliyoni ni wakwiye abantu miliyoni baroroshe cyane ofete abantu bakwiye kumenya ko Imana icishatse cyose ragishikako hama Imana nifise ubwenge Imana niyo bwenge kuko yari kufise ubwenge icyo umuntu afise aragitakaza Imana niyo bwenge iri kwirakora ikintu abantu babe maso ni nk'umuntu ambaza ngo ubwo buryo buzovaye ukamengo ndiko ndavuga shetani ndiko mvuga Yesu afise nimwe muzaba azokoresha washaka jewe cyangwa uwundi ariko Imana ni nani. Okay, murakoze cyane kuba mwabanye natwe mukadutiza uno mwanya mwarahizagiye cyane gose. Murakoze cyane ku bibazo byiza mwambagije nanjye nabishiye gucya direct kugira ngo bajye abantu batahurije ko turavuga muri umugisha muragaheza gigo. Ndabwiye morning rero ko bari mu gitondo ariko umva ko sinza kwita ino channel Night Burundi kubera ko ari mu ijoro turacyari kuri Morning Burundi. Imana ibagirire neza. Amen. Morning Burundi. Uburundi burakeye.